Mwiriwe neza bakundwa bene data inshuti zanje muri ngaha bakozi bo muri iyi saha muriko murakora mu gikorwa ca Kristo cyo ku munsi w'iherezo. Mwebwe mukoraniye aha muri Kayeye Puerto Rico hamwe kandi n'abakoraniye hariya muri Venezuela, mbega ni muri Valencia, muri Arenosa yo muri Valencia. Ese imigisha ya Yesu Kristo yoba kuri umwe wose wo muri mwebwe abari ngaha hamwe no kubakoraniye hariya muri Arenosa Venezuela. Ese Imana yoba hezagira ikabakoresha cyane mu gikorwa cyayo kuri uyu munsi w'iherezo, muri iki gihe gikorerwamo igikorwa cy'isarura cyo ku muhero w'isi no ku munsi w'iherezo, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Miguel, ese Imana yoguhezagira cyane n'abakozi b'Imana bose bakoraniye hariya muri Venezuela, kandi Imana ibakoreshe cyane mu gikorwa cyayo, ndetse n'abari ngaha, kandi ese yoduhishurira ivyanditswe vyinshi bihwanye n'uyu munsi w'iherezo kugira ngo dushobore kubitahura, nuko gutyo ivyo vyanditswe biheze bishitswe, kuko kugira ngo ubuvugishwa bushitswe, kugira ngo hashitswe ivy'Imana yasezeraniye ihanga abantu bayo, bategerezwa kubanza kuvyizera, kandi kugira ngo muvyizere Imana ibemerere ibaha umuco kugira ngo mushobore kuvyumva, mushobore kubitahura imbere mu bugingo bwanyu no mu buzima bwanyu bwose, nuko gutyo bihinduka ukuri, bihinduka umubiri muri umwe wose wo muri twebwe. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kubana namwe aha muri Kayeye Puerto Rico, namwebwe nyene muri hariya turi kumwe biciye ku murongo wa telefone muri Venezuela. Muri iki gihe nk'uko twabibonye, turiko turabona igikorwa cy'isarura ku muhero w'isi no ku munsi w'iherezo, arivyo Kristo yavuze muri Mateyo Mutagatifu, ubwa mbere muri Mateyo Mutagatifu ikigabane ca 13 umurongo wa 30 gushitsa ku wa 43, aho yatubwiye uko gukurikira. Aravuga ati, mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya, maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi, ntimubanze mutororokanye ugwamfu mu ruhambire imikama mu ruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. No mu kigabane ca 13 nyene umurongo wa 37 kugeza ku wa 43, Kristo ariko arasobanura umugani igihe bari bamubwiye bati dusobanurira uwo mugani, haravuga hati, maze asezera ishengero yinjira mu nzu, abigishwa biwe baza kuri we bati dusobanurire umugani w'ugwamfu rwo mu ndimiro. Nawe arabishura ati, ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, indimiro ni isi, imbuto nziza nibo bana b'ubwami, ugwamfu ni abana ba wa mubi, umwansi yarubivye ni wa mugwanizi, igenya ni umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Nk'uko ugwamfu rutororokanywa rugaturirirwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe nabo bazotororokanya ibitsitaza vyose n'abakozi bizira, babikure mu bwami bwiwe, bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Bo n'abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa Se. Rero turashobora kubona ko iri ari isezerano rishitswa ryari mu gihe cya nyuma, no kuvuga ku muhero w'isi, kandi mu gihe aho haba hariko haraboneka ugwamfu ruriko rurarundwa ibirundo, hakaba hariko haraboneka n'ingano ziriko zirimbugwa, hakaba hariko harabonwa ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu, aha abantu bazoba bariko baraba ku muhero w'isi, ari wo Kristo yavugiye ngaha muri uyu mugani. Kandi ugwamfu
ingano bivuga yuko zizokwimbugwa muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 3. naho nyene Yohana umubatiza aratubwira agira ati mu kigabane cya 3, reka turabe ngaha umurongo w'indwi ukabandanya mu kigabane cya 3 muri Matayo mutagatifu. Umuvugishwa Yohana umubatiza aravuga ati, abonye benshi bo mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo babatize, arababaza ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Nuko mwama imbuto zikwiranye no kwihana. Mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu, ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburira ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturirire mu muriro utazima. Rero murabona ingene no ngaha Yohana umubatiza aratubwira ku gikorwa c'ukwegeranywa kw'ingano. Igikorwa cyavuzwe yuko gikorerwa ku munsi w'iherezo, ahakorerwa isarura, kandi aho niho ingano zishigwa mu kigega c'Imana. Rero twebwe turiko turaba ku iherezo ry'igihe canke ku muhero w'isi, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabitubwiye. Ku muhero w'isi dufatiye ku kirangaminsi gikoreshwa mu banyamahanga, turiko turaba mu 1998, kandi mu myaka 2 tuzoshika mu mwaka w'ibihumbi 2000, aho hakwirira imyaka ibihumbi 2000 uhereye kuri Kristo kugeza ubu. Kandi aho nk'uko biri ku kirangaminsi cy'abanyamahanga, aho haba ugushika ku iherezo ry'ikinjana ca 20, kandi haba ugushika ku iherezo ry'imyaka ibihumbi 2000 yo kuva kuri Kristo kugeza ubu. Rero murabona ingene nk'uko biri ku kirangaminsi cy'abanyamahanga, turiko turaba ku muhero w'isi ku iherezo ry'ikinjana ca 20, kuko kiriko kirashika ku iherezo hasigaye imyaka mike cyane. Ariko rero murabona dutegerezwa kwitaho gufatira kuri ubu buvugishwa buvuga ku iherezo ry'igihe. Nimurabe no muri Matayo mutagatifu ikigabane ca 13 umurongo wa 47 kugeza kwa 50, Yesu yaravuze bundi bushasha ku muhero w'isi, avuga ati, kandi ubwami bwo mwijuru busa n'urusenga runini yagwaterwa mu kiyaga, rukoranye imfi z'amoko yose, rwuzuye barukwegera imusozi, baricara barobanurira nziza mu gisangaza mbi barazita. Uko niko bizoba ku muhero w'isi. Abamarayika bazoza barobanura ababi mu bagororotsi, babaterere mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Rero turashobora kubona kandi ingene no muri uyu mugani Kristo avuga ku muhero w'isi. We avuga ko abamarayika baba barungitswe kugira ngo bakore ico gikorwa. Ivyo bihwana no mu gihe c'iherezo c'umuhero w'isi. No kuvuga yuko ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana yuko ibiremwa abantu barikoze bariko baraba ku muhero w'isi. Ico kimenyetso cyari kubiki? Ukugaragara ko abamarayika b'umwana w'umuntu, ukugaragara ko ubukozi bw'ibiti vy'imyelayo 2 ari bwo bukozi bwa Mose na Eliya. No bukozi ubwo Kristo muri mpwemu yera azoba ariko aragaragariza ku munsi w'iherezo, abugaragaza biciye mu mubiri w'umuntu. Kandi biciye muri ubwo bukozi azoba ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe bibwe bose, nk'uko bivugwa muri Matayo 24 umurongo wa 31, atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe.
kandi byongeye Kristo yaratwigishije muri Matayo ikigabane cya 16 umurongo wa 27 kugeza kwa 28, yaratwigishije ko umwana w'umuntu azoza azananye n'abamarayika biwe. Ahariho hose aho umwana w'umuntu azoba ari we Yesu Kristo, ahari muri mpwemu yera agaragaye, aho hazoba hari n'abamarayika b'umwana w'umuntu, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya. Kuko abamarayika baza bazananye n'umwana w'umuntu, kandi aho umwana w'umuntu aba ari ahagaragariye Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragaye, aho hazoba hagaragariye n'abamarayika b'umwana w'umuntu, aribwo bukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya. Haravuga hati kuko umwana w'umuntu azohava afise ubwiza bwasazeranye n'abamarayika biwe, nihazoca yicira umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Rero murabona ukuza k'umwana w'umuntu azaje mu bwami bwiwe, kandi mu bwami bwiwe ni ku ishengero ryiwe, aribwo bwami bw'Imana cyangwa ubwami bw'ijuru. Kandi turabona yuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ariryo rizoba rifise ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe ku munsi w'iherezo, no kuvuga ku muhero w'isi, kugira ngo habe igikorwa cy'isarura. Igikorwa kizoba kiriko kirakorwa n'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe nk'uko biri mu buvugishwa. Nico gituma tubona yuko ku musozi wo guhindurirwako Kristo ngaho yariko arereka Petero, Yakobo na Yohana kuza k'umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Kandi kubera ko we yavuze ko yari kuzozanana n'abamarayika biwe, aho habonekeye abamarayika biwe ari bo Mose na Eliya. Ubukozi bwa Mose na Eliya nibwo buzoba buhari ku munsi w'iherezo hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho Yesu Kristo azoba ari ahagaragariye mu buryo bwa mpwemu yera nk'uko biri mu masezerano yiwe, kandi azoba agaragaye ari kumwe n'ubwo bukozi, nabwo nyine ariko arabukorera hagati mu ishengero ryiwe. No kuvuga yuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo mu gihe cya nyuma, ku muhero w'isi, ishengero rizoronka intambuko y'ubwiza cyane kurusha izindi ntambuko zose. Rizogira intambuko ya zahabu, ari izoba ari intambuko y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe bizohindukira ukuri, kugira ngo habe isarura rikomeye canke ukwegeranywa kw'abatoranijwe n'Imana bose. Kandi hazobaho abakozi b'Imana benshi bazokuzuzwa ubumenyi bw'uyu mugambi w'Imana w'ubuvugishwa uhwanye n'umunsi w'iherezo, kandi bazoba bariko barakora bunze ubumwe, bariko barafashanya n'ubukozi bwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, ubukozi bw'umwana w'umuntu, ariko aragaragaza n'ubukozi bw'abamarayika biwe, ubukozi bwa Mose na Eliya. Icyo nico gituma Kristo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 avuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero, kugira ngo gutyo ishengero ryiwe rironke ubumenyi bw'ivyo vyose bizoba biriko birabera ku iherezo ry'igihe, ku muhero w'isi ariho twebwe turiko turaba. Nuko gutyo iryo shengero rironka ubumenyi bw'iki gikorwa cyose cy'Imana gihwanye n'umunsi w'iherezo, kinahwanye n'umuhero w'isi, arico gikorwa cy'isarura cyo ku muhero w'isi. Hakaba no ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira indwi. Iki nico gikorwa gihwanye n'iki gihe cya nyuma, kugira ngo habe ukwegeranywa kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero nk'uko hakozwe igikorwa cy'umuhamagaro w'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana muri buri gihe, bigakorerwa mu kibanza cyari gihwanye na buri gihe, ahashikirijwe buri gihe. Nk'akarorero, igihe cya mbere mu banyamahanga cyabaye igihe cyashushanijwe mu ishengero ryo muri Efeso, kandi icyo gihe cyashyikirijwe muri Aziya ntoya. Intumwa y'icyo gihe yabaye Pawulo mutagatifu. Hanyuma intambuko ya kabiri cyangwa igihe cya kabiri cyabaye igihe cyashushanijwe mu ishengero rya Simuruna. Intumwa y'icyo gihe yabaye Irene, kandi icyo gihe cyashyikirijwe mu Bufaransa. Gutyo gutyo turabona ko habayeho mu bibanza bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, harabayeho igihe cyahashikirijwe. Muri Aziya ntoya igihe cya mbere, igihe cya kabiri mu Bufaransa,
ku butaka bwo mu Burayi. Igihe cya gatatu nacyo nyene cyashikirijwe mu Bufaransa no mu kindi kibanza. Gutyo gutyo turabona ko habayeho ibibanza bitanu hariya mu Burayi, arivyo vyabaye ugushyitswa kw'igihe cya kabiri, cya gatatu, cya kane n'icya gatandatu vy'ishengero ry'abanyamahanga. Ku butaka bw'Uburayi hashikirijwe ibihe bingahe? Ibihe bitanu canke intambuko zitanu z'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ico nico gituma hariya Imana yaharungitse abamarayika ntumwa batanu, aribo barimwo mpwemu wa Kristo agaragaye. Kuko uko kugaragara kwa mpwemu wa Kristo muri abo bamarayika ntumwa batanu, ushizemwo no muri Paulo umumarayika ntumwa wa mbere, ushizemwo no mu mumarayika ntumwa w'indwi Revera William Marion Branham, izo ni mpwemu ndwi z'Imana zikwira mu isi yose. Ni ukugaragara ndwi kwa mpwemu yero, kugaragara ndwi kwa mpwemu w'Imana ariko arakwira mu isi yose, muri Aziya ntoya, mu Burayi no muri Amerika ya ruguru. Kandi abo babaye abantu basizwe mpwemu w'Imana bo muri izo ntambuko ndwi canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, babaye Paulo, Irene, Marte, Colomba, Luther, Wesley hamwe na mwene data mukundwa William Marion Branham. Muri Amerika ya ruguru hashikirijwe intambuko y'indwi canke igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi ico nico gituma muri Amerika ya ruguru ariho Imana yahagurukije Revera William Branham, yavukiye muri Amerika ya ruguru. Kandi biciye muri uyo, Imana yarashikije umugambi wayo uhwanye n'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma turabona ko igihe cya Laodikiya cyamaze gushika ku iherezo ryaco. Mbega none mu nyuma hasigaye iki? Ku biremwa abantu hasigaye igice ngirakamaro cyane, arico gihe cya zahabu, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi ico nico gituma mu rugendo rwa mpwemu w'Imana, urugendo rwa Yesu Kristo ari muri mpwemu yera, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, inkingi y'umuriro, mu rugendo rwiwe murabona yatanguriye mu gihugu cya Isirayeli, hanyuma aca muri Aziya ntoya, hanyuma aja mu Burayi, hanyuma aja muri Amerika ya ruguru. Kandi aho hose yariko ariyunguruza ari muri buri mumarayika ntumwa. Yagiye arava mu ntumwa aja mu yindi, ava no mu kibanza aja mu kindi, ava no mu gihe aja mu kindi. Rero ubu naho inyuma yo kugaragara kwiwe kugira indwi, uko yakoze biciye muri Revera William Branham mu ntambuko y'indwi y'igihe c'ishengero ry'abanyamahanga, hanyuma no mu gihengeri cyo hagati y'igihe c'indwi n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Hanyuma y'ivyo ni hehe yaciye aja marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, inkingi y'umuriro, ariyo Yesu Kristo yari muri mpwemu yera. Nihe yateye aja muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi ico nico gituma Amerika Latine na Karayibe arico kibanza kiriko kirashyikirizwamo igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi mu yandi majambo, aho niho hatanguriye umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma. Umuhamagaro niho watanguriye, umuhamagaro w'inzamba ya nyuma iriko irahamagara yegeranya abatoranijwe b'Imana muri iki gihe cya nyuma, mu isarura rikomeye ryo ku muhero w'isi. Rero nimurabe ingene vyose vyagiye biraba ibintu biciye bugufi. Ico nico gituma kuri Amerika Latine na Karayibe hari isezerano rya Yesu igihe yagira ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Uyo mumarayika ntumwa n'umuvugishwa n'Imana ntumwa, umuvugishwa w'ikiringo kinini c'ubwami, azazanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa bwo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka no mu kiringo c'ubwami. Rero nta n'umwe yari azi aho azobonekera uwo mumarayika w'umwami Yesu Kristo, iyo ntumwa ya Yesu Kristo. Ariko ubu biciye mu gicapu c'Imana, twabonye ingene ico gicapu c'Imana cyagiye kirashyitswa uhereye mu gihugu cya Isirayeli, muri Aziya ntoya, mu Burayi, hanyuma muri Amerika ya ruguru. Ubu naho ibanga ryari ahari kuzoshikirizwa iyi ntambuko ya nyuma. Rero twabonye ko iyo ntambuko ya nyuma yari kubiramukiwe kwishikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe. Nico gicapu nyene tubona mu ihema ryubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo. Ico nico gicapu, niwo muderi, nico gicapu cyakoreshejwe, kuko ico nico gicapu gishushanya ingoro yo mu ijuru.
icyo nicyo gituma ingoro Salomo yubatse hamwe n'ihema Mose yubatse. Izo ngoro zari ishusho n'urugero, zashushanya yaba ingoro yo mu ijuru nk'uko kandi zashushanya n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro nshasha iyo Kristo yagumye ariko arubaka. Kandi gutyo nk'uko iburengerazuba, ni ukuvuga mu burengero, mu ihema rya Mose no mu ngoro ya Salomo nk'uko ariho hari ikibanza cyahera cyane, gutyo nyine no mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo ariryo shengero ry'iwe, ikibanza cyahera cyane cyari kuba iburengerazuba. Intambuko ndwi cyangwa ibendwe by'ishengero ry'abanyamahanga vyahwanye n'ikibanza cyahera cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka nacyo gihwana n'ikibanza cyahera cyane. Rero murabona igice icyo ari cyo cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, igice Amerika Latine na Karayibe irimwo hamwe n'abatoranijwe bo kuri uyu munsi w'iherezo. Nimwitegereze aho bari mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu y'umwami Yesu Kristo. Icyo nicyo gituma isezerano ryo guhindurwa ari iry'abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo. Abatoranijwe bo ku muhero w'isi ari bo ku munsi w'iherezo bari kuzoba bari mu ntambuko y'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, bari mu kiringo gishasha. Nk'uko tubona ko ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga vyabereye mu kibanza cyahera cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo mu kiringo kinini cy'ubuntu. Gutyo rero turashobora kubona ingene bashyizwe mu ico kibanza cyahera abatoranijwe bo mu bihe byarenganye. Ariko ubu naho we ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe abegeraniza mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, arico gihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo mu kiringo gishasha, ikiringo kinini cy'ubwami, kugira ngo gutyo bose baronke ukwizera, turonke uguhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi w'iherezo, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo no guhishurirwa kw'igikorwa ciwe cyo kwishyuza, nk'uko twaronse ukwizera kudushoboza kuronka ukuvuka ubugira kabiri, kugira ngo duhindurwe imbere muri twebwe, gutyo dukugwe mu mubiri w'impwemu, dukugwe mu mpwemu yo mu isi, duheze mu nyuma turonke impwemu yo mu ijuru, turonke impwemu cyangwa umubiri wa teofaniya wo mu buringane bwa gatandatu, biciye mu kuronka uguhishurirwa ukwizera kudufasha kuronka uko guhindurwa kw'imbere muri twebwe, ariko guhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana mu gikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Nta muntu n'umwe ashobora kuronka ukuvuka ubugira kabiri atabanje kwizera Kristo nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha byo mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu yera, akaronka mpwemu ya Yesu Kristo. Kandi nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa ari muzima atabanje kubona ngo yizere ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko ukwizera kudushoboza kuzamurwa gukomoka ku kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. We yaravuze ati, ngiye kubategurira hanyu, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzugaruka kubajana iwanje, kugira ngo aho ndi namwe nyene haba ariho muba. Kandi icyo nicyo gituma we aduhamagara akatwegeraniza mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma ryari kuzoba riri, kugira ngo rihindurwe rizamugwe nk'uko biri mu isezerano rya Yesu Kristo. Nta muntu n'umwe ariko araba mu gihe cya nyuma akaba ari mu yindi ntambuko cyangwa mu yindi gihe, nta n'umwe azoshobora guhindurwa. Ni nk'uko mu kuza kwa mbere kwa Kristo, isezerano ryo kuvuka ubugira kabiri, murabona, ryari ryabo bari kwizera ukuza kwa mbere kwa Kristo, bakizera n'igikorwa cyiwe cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Ntacyo byari bimaze, ntacyo byari bitwaye, ntacyo bimaze kuba abantu bari abizera Mose n'ubutumwa bwiwe. Ibyo byari byiza, ariko hamwe n'ivyo gusa, ivyo vyonyene ntivyari bikwiye kugira ngo baronke ukuvuka ubugira kabiri. Kandi ukwizera Yohana umubatizi gusa n'umubatizo wiwe abantu bakabatizwa na Yohana, ivyo vyonyene ntivyari bikwiye kugira ngo abantu baronke ukuvuka ubugira kabiri. Ahari hakenewe ko bakira ukuza kwa mbere kwa Kristo, bakizera ukuza kwe kwa mbere,
n'igikorwa ciwe cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Abigishwa ba Yohana Umubatizi turabona yuko bizeye Yohana Umubatizi n'ubutumwa bwiwe, kandi barizeye ko inyuma ya Yohana Umubatizi hari kuza uwundi muvugishwa ari we yari kuba Mesiya, uwo Yohana yavuze ko atarabereye no kuzingurura utugozi tw'inkweto ziwe. Ariko se abigishwa bose ba Yohana Umubatizi bakurikiye Yesu, umugabo wo Yohana yariko arateguriza, uwo Yohana yariko arategurira inzira. Uretse gusa umugwe umwe wo mu bigishwa ba Yohana, nka Yohana umwigishwa na Andreya mwene nyina wa Petero, bo igihe bumva Yohana avuze ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana, baciye bakora iki? Baciye basiga Yohana bakurikira Yesu. Rero si ukuvuga yuko bakengereye Yohana cyangwa ko baciye baheba kwizera Yohana, ahubwo babaye abizera beza, nibo bizeye neza Yohana. Kandi abasigaranye na Yohana abo bo ntibatahura umugisha ukomeye cyane wo kuza kw'integuza n'utegurirwa inzira. Integuza iza kugira ngo itegure inzira, ariko integuza iravuga iti uzoza inyuma yanjye aranduta, uwakwiye gukuzwa nanjye nkagirwa muto. Niko Yohana Umubatizi yavuze. Mbega none abantu bategezwa gukurikira nde? Ubwa mbere bategezwa gukurikira integuza, bakabona ivyo yo iri kiravuga, hanyuma bagakurikira uwateguriwe inzira, kuko integuza iza kugira ngo itegure abantu bashobore kwakira uwutegurirwa inzira. Abakurikiye Yesu bakoze neza, si ukuvuga yuko bakengereye baneguye Yohana, ahubwo baronse ugutegurwa kwiza, baraheza baratahura yuko Yohana yaje kugira ngo ategure abantu kugira ngo bizere uwo yari kuza inyuma ya Yohana Umubatizi. Pawulo mutagatifu uko niko nawe nyene yavyigishije mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa ikigabane c'19, igihe yahura n'abigishwa bamwe mu ba Yohana Umubatizi. Mu kigabane c'19 mu Vyakozwe n'Intumwa umurongo wa mbere haravuga hati, maze Apolo akiri Korinto, Pawulo aca mu bihugu byo haruguru, ashika muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe, arababaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwishura bati, ntitwari bwanavyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati, none mwabatijwe umubatizo ki? Bati, umubatizo wa Yohana. Pawulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe, uyo ni Yesu Kristo. Rero murabona igituma haza ubutumwa bw'integuza, buza kugira ngo bwigishe abantu yuko inyuma yiwe haza uwundi, kandi kugira ngo baze bizere uzoza inyuma yiwe. Kandi abizeye Yesu ari we yaje inyuma ya Yohana Umubatizi, Yesu amaze gupfa akazuka akaduga mu ijuru, ku munsi wa Pentekoti ni bande baronse mpwemu yera? N'abari barizeye nde? Abari bizeye Yesu. Benshi muri bo bari barabaye n'abigishwa ba Yohana, ariko mu nyuma bamaze gukurikira integuza, mu nyuma barakurikiye uwateguriwe inzira. Kandi mu baronse mpwemu yera ku munsi wa Pentekoti ntihabayemo n'umwe uwari yarakurikiye Yohana Umubatizi ariko akaba atari yakiriye Yesu. Abakurikiye Yohana Umubatizi batakurikiye Yesu bo ntibaronse mpwemu yera ku munsi wa Pentekoti. Nicyo gituma Pawulo mutagatifu yahuye n'umugwi umwe muri bo haheze imyaka myinshi, arababaza nimba bararonse mpwemu yera. Bo bamubwira bati, ntituzi yuko nta mpwemu yera aratangwa. Nimwitegereze ingene bari nyuma, ingene bari baracerewe ababigishwa ba Yohana Umubatizi. Kandi kugira ngo abantu bashobore kuronka mpwemu yera, bategerezwa kwizera ukuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa ciwe cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Ukwizera Yohana gusa ntivyari bikwiye. Kandi ku munsi w'iherezo naho dufise isezerano yuko twese tuzohindurwa, twese tuzokuzuzwa mpwemu yera mu mwuzuro. Kandi ntibizoba bikwiye ukuba uwizera gusa n'uwakurikiye integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo.
ahubwo kizoba ikintu gisabwa ukwizera n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, aje mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Abo nibo bazohindurwa kuri uyu munsi w'iherezo, nibo bazokuzura mpwemu yera mu mwuzuro. Ushize ko n'abapfiriye muri Kristo bagiye kuzuka, abapfiriye muri Kristo bo mu bihe byarenganye bazozukira mu mibiri ihoraho. Rero murabona ingene muri iki gihe cya nyuma Imana iriko irahamagara yegeranya abatoranijwe bayo mu gikorwa cy'isarura ryo ku muhero w'isi canke ku muhero w'isi, rikaba ari n'isarura ryo ku munsi w'iherezo. Kandi twebwe twarahawe ihigwe mu gutoranywa n'Imana tukaba abakozi mu gikorwa cyayo cy'isarura ryo ku muhero w'isi, kugira ngo dukore twunze ubumwe n'ubukozi bwa Yesu Kristo marayika w'isezerano, aribwo muri iki gihe cya nyuma bwari kuzoba buriko burakora. Ubwo bukozi buriko burakorera muri iki gihe cya nyuma bukorera hagati mu ishengero ry'iwe, kandi yari kuzoba ariko aragaragaza ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu, hamwe n'ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri. Ubwo nibwo bukozi bukora isarura ryo ku muhero w'isi, kandi twebwe twese twunze ubumwe n'ubwo bukozi twari kuzoba muri iki gihe cya nyuma turiko turakora mu gikorwa gikomeye cy'isarura ku muhero w'isi. Rero turi abantu bagiriye ihigwe, abakozi b'Imana bagiriye ibakwe, abakozi bahawe ihigwe kuri uyu munsi w'iherezo muri iki gihe cya nyuma canke ku muhero w'isi. Turi mu gikorwa ngirakamaro cyane kiriko kirakorerwa kuri uyu mubumbe w'isi. Nta kindi gikorwa kihari ngirakamaro cyane kiri kuri uyu mubumbe w'isi uretse igikorwa cy'isarura cyo ku muhero w'isi, ariho twebwe turiko turaba. Iki ni igikorwa cya Kristo, igikorwa cy'Imana cyasezeranywe cyo muri iki gihe cya nyuma. Kandi twebwe muri Amerika Latine na Karayibe twagenewe kuba abantu baronka inyungu mu gikorwa cy'isarura ku muhero w'isi. Rero dukore mu gikorwa ciwe n'ubugingo bwacu bwose n'imitima yacu yose, dufise umwete, dufise gusobanukirwa, kandi atambibe z'igihe twishiriyeho cyangwa imbibe z'amasaha cyangwa imbibe z'ikintu na kimwe. Dukore n'ubugingo bwacu bwose, kuko turiko turakora mu gikorwa ngirakamaro cyane kiriko kirakorerwa kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo buri watoranijwe wese yegeranywe, ahindurwe, hanyuma aje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nitwamara guhindurwa abapfiriye muri Kristo nabo bazutse, hazobaho kugaragara gukomeye cyane kuvuye ku Mana, kandi Imana izohindisha agashitsi iry'isi uko itigeze ibikorana mba ubwa mbere. Ni ukuvuga yuko bizoba mu buryo bw'imboneka rimwe, uko itigeze ibikorana mba ubwa mbere Imana izobikora muri iki gihe. Kandi ukugaragara kose gukomeye kw'Imana kwabereye mu bihe no mu biringo vyarenganye bizoba ishusho n'urugero, bizoba ibigereranyo vy'ivy'Imana izokorera muri iki gihe cya nyuma. Isi yose yiva ikagera, umubumbe w'isi wose yuva ukagera uzohindishwa agashitsi nuko kugaragara kw'Imana igaragariye mu mwuzuro wayo wose, igaragariye mu ishengero ryayo kuri uyu munsi w'iherezo. Rero nitwamara guhindurwa n'abapfiriye muri Kristo bakaba bazutse, bazukiye mu mibiri ihoraho, ivyabonekeye muri Yesu ariko kwabaye ukugaragara kw'Imana mu mwuzuro wose, bizonabonekera muri umwe wose wo mu batoranijwe n'Imana. Kandi byose bizobera munsi y'uburongozi bwa Yesu Kristo marayika w'isezerano mu kugaragara kwiwe kwa nyuma. Kandi abariho turi bazima twenyene sitwe tuzoba turi munsi y'uburongozi bwa Yesu Kristo muri mpwemu yera kuri uyu munsi w'iherezo mu kugaragara kwiwe kwa nyuma, ahubwo bazoba bari munsi y'ubwo burongozi n'abera bo mu bihe vyarenganye bazozukana n'abamarayika ntumwa babo. Ni ukuvuga ko
ntibazozuka buri mumarayika ntumwa n'umugwi wiwe ngo uwo mumarayika ntumwa avuga ati ntegerezwa gukora ibi n'ibi. Oya, bazoba bari barongowe n'umutwe ari wo Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka no mu kugaragara kwiwe kwa nyuma. Kandi bazokunga ubumwe, bazokwifatanya natwe mu gukora mu bintu bitegerezwa gukogwa. Kandi ayo niyo masinzi ivyanditswe bivuga yuko azoza azananye n'umwana w'umuntu, azoza azananye n'amasinzi y'abera aribo batoranijwe biwe, ishengero ryiwe. Muri Daniyeli harabivuga, no mu bindi bibanza naho harabivuga, no mu byashyuriwe hano ikigabane c'19 naho nyene umugwi uhari n'abatoranijwe n'Imana, ingabo z'ububasha. Rero nimurabe ingene kuri uyu mubumbe w'isi hazoba umugwi w'ibiremwa abantu bazoshika ku gutungana, bazoshikaho dusa n'umukunda wacu Mwami Yesu Kristo, tugira ishusho n'akameremere by'Umwami Yesu Kristo. Kandi igihe tuzoba twamaze kuba batunganye, dufise umubiri uhoraho, tugasa n'Umwami wacu Yesu Kristo, aho imbibe inzitizi azizozimangana, zizovaho, kandi umuryango w'Imana uzoba wuzuye. Ubwoko bushasha ubwo yo yagumye iriko irarema uva mu ntambuko kuja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi. Kandi ku munsi w'iherezo murabona irahamagara ikegeranya abatoranijwe bayo ba nyuma, kandi Imana irarema umubiri wa tofaniya w'umwe wese wo muri abo. Hanyuma naho igisigaye nuko yo irema umubiri ufadika ikawuremera abapfiriye muri Kristo, ikaremera n'umubiri ufadika umwe wese wo muri twebwe turiho turi bazima. Kandi twebwe tutarinze kubona urupfu, tuzoronka umubiri mushasha, tuzohindurwa, tureke kuba bapfa duhinduka badapfa. Aho rero hazokuzura ico gikorwa c'irema ry'ubwoko bushasha, aribwo bwoko buza biciye muri Yesu Kristo, Adama wa kabiri. Ubwo bwoko bushasha murabona buriko buraremwa, kandi ico gikorwa c'irema muri iki gihe cya nyuma kizoshika ku gutunganywa kwaco ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira indwi. Kandi ku nshuro ya mbere mu mateka y'ubwoko bw'ibiremwa abantu kuri uyu mubumbe w'isi, hazobaho umugwi w'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana batunganye, bafise imibiri ihoraho. Ibyo twabonye muri umwe gusa muri Yesu muri iki gihe cya nyuma bizobonekera mu mamiliyoni y'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, aho no kuvuga ushizemwo n'abera bo mu bihe vyarenganye. Rero murabona igikorwa c'isarura cyo ku muhero w'isi, murabona igituma haba igikorwa c'isarura ryo ku muhero w'isi, no kugira ngo twese dushike ku gutungana ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira indwi. Twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko, twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi. Mbega none ni ryari hazoba izuka ry'abapfiriye muri Kristo? Ntitubizi. Ni ryari hazoba uguhindurwa kwacu? Ntitubizi. Ariko bizoba, kuko ni isezerano rya Yesu Kristo. Iryo sezerano rirahari haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishasha. Rero murabona ingene iri sezerano rizoshitswa kuri twebwe kuri uyu munsi w'iherezo muri iki gihe cya nyuma. Byari mu mwaka uwuhe? Ntitubizi, ariko ni mu mwaka kanaka wo mu myaka iyo tuzocamo tuzobamwo, hazoshikirizwa iryo sezerano mu mwuzuro waryo wose, kuko biri mu nzira yo gushitswa. Ariko igice gisozera cya nyuma cy'iryo sezerano, ariko kuzoba uguhindurwa kwacu hamwe no kuzuka ko bapfiriye muri Kristo, icyo gice kizobera mu mwaka kanaka wo mu myaka iyo twebwe dutegerezwa kuzobamo, kuzocamwo. Muri buri mwaka twagiye turabamwo muri kubu hagiye biri mu nzira yo kujya ku guhindurwa kwacu, kuko iryo ni isezerano ryacu.
kandi Imana ntishobora gushitsa isezerano ngo irishitse ku muntu ataryiteze ataririndiriye. Umuntu avuze ati oya jewe nizeye yuko iri sezerano ryo guhindurwa rizoba ku bandi bantu bazoza bo mu rundi runganwe, uwo muntu ntiyoshobora kuronka guhindurwa kuko ntiyoba avyizeye. Kandi atavyizeye ni gute Imana yoshitse isezerano umuntu atizeye? Ico nico gituma batoranijwe bo ku munsi w'iherezo bari kuzoba bizeye iryo sezerano. Gutyo rero bari kuzoba bariko bararonka iki? Uguhishurirwa ku bashoboza guhindurwa no kuzamurwa. Bari kuzoba bariko bararonka uguhishurirwa kw'ikimatanijwe c'indwi, kandi muri uko guhishurirwa kw'ikimatanijwe c'indwi, guhishurwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, twari kuzoronka gutyo ukwizera uguhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa. Murabona, mu bihe by'ishengero haravuzwe, harigishijwe ko hagiye kuza izuka ry'abapfiriye muri Kristo hamwe no guhindurwa ko bari hari bazima, ariko nta gihe na kimwe cyo mu bihe byarenganye cyashikirijwe muri iryo sezerano. Kandi banga nuko muri uko guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima n'iryo zuka ry'abapfuye, uguhishurirwa ukwizera kukuza kwa kabiri kwa Kristo kwategerezwa kuba kuhari kuriho ngaha ku isi. Bategerezwa kuronka uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo abatoranijwe n'Imana, gutyo bakaronka umugambi, bakaronka ubumenyi bw'umugambi w'Imana uhwanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, bakavyizera n'ubugingo bwabo bwose kugira ngo bashobore kuronka inyungu zo kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Gutyo uburenganzira bw'abatoranijwe b'Imana, ubwo burenganzira bakabushitswa ko, ubwo burenganzira buvuye ku Mana bugashitswa kuri bo bakabuhabwa, gutyo bakaronka uguhindurwa kw'imibiri yabo twebwe bariho turi bazima, uguhindurwa kw'imibiri yacu abapfiriye muri Kristo nabo bakaronka izuka bazukiye mu mibiri ihoraho. Mbega murabona vyose ingene biciye bugufi mu mugambi w'Imana. Haravugwa ku nzamba ya nyuma canke ijuru rirenga ry'inzamba, kandi haranavugwa no kwizuka ry'abapfiriye muri Kristo no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Rero nimwitegereze mu bigega vy'amazi vyatobotse ku rupapuro rwa 35, ico Revera William Branham avuga ko ari inzamba ya nyuma canke ijuru rirenga ry'inzamba canke inzamba y'indwi, nico avuga ko ari ikimatanijwe c'indwi. Aravuga ati kuko inzamba y'Imana, iyo nzamba ya nyuma ya gatandatu yamaze kuvuga, kandi iyo nzamba ya nyuma nk'ikimatanijwe ca nyuma kuzoba rukuza k'umwami izosamirana. Abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kwikangura, n'ikiruhuko gusa barimwo kugeza muri uyo mwanya. Rero murabona ikizoba inzamba ya nyuma canke inzamba y'indwi yo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 11 umurongo wa 15 kabandanya, ikabiboneka no mu Bikorinto ba mbere ikigabane ca 15 umurongo wa 50 kugeza kwa 55, no mu Bitesalonika ba mbere ikigabane ca 4 umurongo wa 13 kugeza ku 17. Iyo nzamba ya nyuma canke inzamba y'iherezo canke inzamba igirindwi nk'ikimatanijwe c'indwi ni ikintu kimwe n'ukuza k'umwami. Izosamirana iyo nzamba y'indwi, ni ukuvuga hazosamirana, izovuga ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ubutumwa bw'ukuza kwa kabiri kwa Kristo aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buriko buramenyekanisha ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo n'igikorwa ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Mu kuvugwa ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buriko burahishura ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, hariko haravuga iki? Inzamba y'indwi yo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 11 umurongo wa 15 kabandanya. Hariko havuga iki? Hariko havuga inzamba ya nyuma, inzamba yo mu mwaka wa Yubile, inzamba y'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kugira ngo ihamagara yegeranya abatoranijwe bose, hanyuma hace haba izuka ry'abapfiriye muri Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Ico nico gikorwa niyo nzamba ya nyuma canke ijuru rirenga ry'inzamba kuri uyu munsi w'iherezo, mu gikorwa c'isarura ku muhero w'isi.
kuri jewe ryari ihirwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe bakozi bo muri iki gihe cya nyuma n'abafashanya nabo ngaha muri Puerto Rico. Ndi kumwe namwe hariya muri Venezuela biciye ku murongo wa telefone. Imana ibahezagire cyane kandi bakoreshe cyane mu gikorwa cyayo, mu gikorwa cy'isarura ku muhero w'isi aho turiko turaba, kandi bahamagagwe begeranywa abatoranijwe b'Imana bose abafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Mukomeze muji imbere muri ko murakora kandi muri ko murarondera kugeza turonse abatoranijwe bose, kugeza hashitse n'uwanyuma mu batoranijwe. Gutyo rero hazokuzura umubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Hanyuma n'abapfiriye muri Kristo bazoca babanza bazuke, natwe abariho turi bazima tuzohindugwa. Turi mu gihe cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose, mu gihe bipfuje kubamwo abamarayika ntumwa ndwi n'abavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera. Turi mu gihe cy'ubwiza cyane gusumba byose, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka ku muhero w'isi, kandi twebwe twagenewe irihigwe ryo kuba turi imbere mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Turi no mu kibanza kiriko kirashyikirizwamwo igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Imana ibahezagire cyane mwese muri ngaha n'abariko baradukurikirana biciye ku murongo wa telefone muri Venezuela, kandi Imana ibakoreshe cyane mu gikorwa cyayo kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi kuba ari hariya badukurikirana ku murongo wa telefone, nk'uko muri data Huriyo yabibukije iby'ubwira kabiri bugiye kuba vuba. Murabona, igihe muri data Branamu yavuga mu 1954 mu butumwa bwitwa ngo kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo, iki ni ikintu ngomba nongere ko ngaha ngira ndababwire. Aravuga ati, avuga uku gukurikira ku rupapuro rwa 5 rwa 6 n'urw'indwi, aratubwira ku bijyanye n'ibyo muri ubu butumwa bwitwa ngo kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo. Aravuga ati, igihe twigisha ku bijyanye n'ibihembwe by'ishengero, byabaye ibintu bitunganye ku buryo mpwemu yera ubwiwe yururukiye hagati muri twebwe akabishingira intahe, ni ukuvuga yaravyemeje. Byaranditswe mu bimenyeshamakuru by'igihugu, yaravyerekaniye ku kwezi no kwijuru, kandi yari yabitweretse twebwe mu mezi y'ubwa mbere neza uko vyari kugenda mu buryo butunganya. Hanyene mw'ihema yaravyerekanye, yarabimenyekanishirije mu gihe ku kwezi no kuzuba, yarabimenyekanishije mu mahanga. Muri iki gihe, igihe kizigenza wa Roma yaja muri Palestina, ni ukuvuga muri Isirayeli, bivuga yuko ngo ariwe mupapa wa mbere yagiyeyo kuva Petero apfuye. Uwo nawe bemeza ngo ko ariwe yabaye umupapa wabo wa mbere. Hanyuma muri iri hema, imbere yuko hahishurwa ibimatanije ndwi arivyo vyarimwo amabanga, sinarinzi icyo nariko ndacapura ku rubaho ku bijanye n'ibihe by'ishengero, kuko nabicapa ndabikura mwiyerekwa, kandi sinarinzi ko Imana inyuma y'umwaka n'amezi 6 izovyerekanira ku ijuru ku kwezi no mu gihugu biciye mu bimenyeshamakuru. Ivyo sinarinda bizi, sinarinzi ko hazoba umwijima w'ikinyegezwa ku kwezi kugira ngo bishushanye iki gihe cya Laodikiya. Mu bimenyeshamakuru mwebwe mwabonye gusa ibihe 6, ni kubera ko igihe cya Laodikiya cyabaye umwijima cyose. Murabona uko bimeze mu buryo bw'impwemu, ingene Imana yabishize ku ijuru. Nk'uko mubibona, igihe jewe nabicapa aha ku isi, nameze nk'usigaza umuco mukeya cyane. Ivyo vyabaye mu mwanya muto w'imbere yuko abatoranijwe baheza guhamagagwa bakugwa mu isi. Nico gituma nabikoze uku ku gihe cy'indwi cy'ishengero. Ariko igihe Imana yavyerekanira ku ijuru, iki gihe cyari umwijima cyose.
ivyo bisobanura ko bishoboka ko uwa nyuma yamaze guhamagagwa mu gihe cya Lawodikiya. Ariko mbega bimeze gute kuri iki gihe cyacu? Muri iki gihe cyacu nta muhamagaro ntiwari bwatangure, ariko mu gihe cya Lawodikiya aravuga ati ivyo bisobanura ko bishoboka ko uwa nyuma yamaze guhamagagwa mu gihe cya Lawodikiya. Ntitubizi neza, hari aho tuzotanga inyigisho zivuga kuri ivyo. Rero ivyo reka tubiceceke tubigarukirize ngaha, kuko aya n'amafoto 6 yafashwe y'ukwezi muri ico gihe. Ifoto ya nyuma yaje ari umwijima, kandi yo ngaha ntiyashizweho. Hanyuma we araheza akavuga ku bijanye n'igicu c'abamarayika babonekeye ku ijuru, kandi wenyene kandi ngaha mu bundi butumwa aravuga ko ngaho mu ico gicu c'abamarayika hari hashushanirijwe umugeni w'umwami. Aho rero umugeni yari akwiye, kuko aha hari abamarayika ntumandwi b'ibihendwi hamwe n'uwundi mumarayika yari atandukanye n'abandi. Kandi ngaha ku isi ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryuzurira muri iki gihe cyacu, kuko ntihoshobora kubaho piramide itunganye idafise ibuye rikomeza imfuruka, kandi ntihoshobora kubaho ingoro itunganye idafise ibuye rikomeza imfuruka ry'iyo ngoro, aricyo kibanza cyahera cyane aho Imana iba. Ni byiza, ako n'akantu nongeye ko nk'uko twovyita desert. Ariko mwibuke yuko muri iyi minsi hazobaho ubwira kabiri buzobonekera muri Karayibe no mu gace ka Amerika Latine, naho no mu gace ka Leta Zunze Ubumwe. Birashoboka ko hazoba ari mu majepfo za Leta Zunze Ubumwe no mu gace k'iburengerazuba muri Leta Zunze Ubumwe. Rero birashoboka ko mu mwanya kanaka nzobabwira ikintu ku bijyanye n'ubwo bwira kabiri. Ariko mwibuke ko buri gihe kwijuru habera ibintu ivyo mu nyuma duheza tukabibona vyahindukiye ukuri ku isi. Ni ibintu biba biri mu nzira yo gushitswa muri iyi minsi, nk'uko twabibonye, nk'uko yariko aranabibabwira mwene data Huriyo. Turabona bundi bushasha yuko papa aheruka gukora urugendo, ariko ubu ntiyagiye mu gihugu cya Isirayeli muri iyi minsi, ahubwo yagiye mu izinga ryo muri Karayibe, izinga rya Kiba. Rero hazobaho ikimenyetso ku ijuru. Rero ivyo reka tubiceceke tubigarukirize ngaha muri uyu mwanya, ariko mu butumwa kanaka tuzobibona mu buryo bwagutse. Tuzobona icyo ibi bintu bizobonekera ku ijuru, icyo bizoba biriko birashushanya. Rero reka ivyo tubigarukirize ngaha tubiceceke mu uyu mwanya. Izuba mwibuke naho ryoba ko ubwira kabiri mu nyuma riraseruka bundi bushasha rikabandanya ribonesha. Rero hanyuma tuzobona ibijyanye n'ibi bintu. Imana ibandanye kubahezagira, Imana ibarinde, mubandanye mukomeze muri ko murakora mu gikorwa cy'isarura ku muhero w'isi, ariho twebwe turiko turaba. Ndabashimiye cyane ko mwanteze amatwi mubikunze, kandi Imana ibandanye kubahezagira mwese hamwe natwe bundi bushasha. Hamwe natwe bundi bushasha Miguel Bermudez Marine, kugira ngo ngaha ababwire mwebwe muri ngaha n'abari muri Venezuela, ababwire amajambo ya nyuma avuga kuri aka gace kadasanzwe twari ko turumva turi kumwe namwe, mwebwe muri hariya muri Venezuela. Mwebwe ako gace mwagasangiye natwe nyene tugasangira namwe muri iki kiyago cy'igikorwa cy'isarura ryo ku muhero w'isi. Imana ibahezagire kandi barinde mwese. Komeza Miguel.